kuri uyu munsi igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icumi 2024 aha mu gisagara ca Bujumbura haramutse haba assemblée générale inama ya bose aho twaramutse rero duhurira ngaha kumwe n'abavuye mu gihugu hagati ndavuga bavuye Igitega bavuye muri Butanyerera ndetse n'abasanzwe bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twashoboye rero kurabira hamwe ivyaranguwe muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ndetse turasomerwa n'ibigiye gukorwa muri uyu mwaka aho hari imigambi myinshi canke ibikorwa vyinshi bitegekanijwe. Hambavu y'ivyo twarabiye hamwe ukuntu apadeko vy'ukuri nk'ishirahamwe risanzwe rifasha mu vyo kubungabunga amahoro n'iterambere rusangi twoterera vy'ukuri biboneka haba mu bijanye n'imibano canke kubungabunga amahoro muri ibi bihe Uburundi bwegereje ibihe vy'amatora aho twagiye turabona muri kahise Uburundi bushobora kuba bwisanga mu bihe bidasanzwe cane cane muri ivyo bihe vy'amatora. Rero apadeko muri uyu mwaka turiteguye cane kugira ngo dushobore guterera vy'ukuri kugira ngo indyane ziturutse kuri ibi vy'amatora dushobore kuraba ukuntu twohimiriza abenegihugu cane cane biciye mu manama atandukanye twifuza kuzokorana n'abenegihugu bo mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo kwirinda ivyo bintu. Turabona yuko hariho ico twungutse ugereranije n'iyindi myaka twagiye n'iyindi myaka iheze kuko mu bisata nka vyose twishinze gushira imbere biragaragara neza yuko hariho ibintu twashoboye kurangura kandi bikaranguka neza. Dufadikanije n'ikigo CNTS ikigo cishinzwe kwegeranya amaraso mu gihugu ndetse gisanzwe gikukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngaha mu Burundi, turafise novuga ibiharuro vyiza canke gukorana neza cane na cane ko hariho novuga ama resultats positifs menshi bigaragara yuko uyu mwaka twashoboye gukora ibikora inka ndetse twaranashoboye kwizerwa n'iryo shirahamwe nyene kuba ishirahamwe rigira kabiri risanzwe rifasha cane haba mu vyo gusasibiriza canke kwigisha imigwi itandukanye y'abenegihugu cane cane ahagwiriye abantu benshi haba mu makaminuza mu mashuri mato mato mu bisata vya leta bitandukanye twigisha uburyo twogerageza kwitangira abandi kugira ngo batange amaraso mu ntumbero yuko dushobora gukiza abantu benshi bashoboka bahura n'ingorane z'ubukene bw'amaraso. Rero turavyishimiye kubona CNTS yaratugomwe tukaba tugira kabiri mu bantu babona koko ko bariko barafashanya cane muri ico gisata co kwegeranya amaraso ndetse tunigisha akamaro kavyo. Apadeko novuga yuko n'ishirahamwe ahaniniya rifise abanywanyi bitanga ubwabo ndetse ribeshejweho haniniya nuko kira munywanyi agerageza gukora ibishoboka vyose kugira ngo apadeko ishobore kubaho atezwa gukora ku buryo twama dutanga intererano za buri kwezi nk'uko amategeko asanzwe abisaba. Rero intambamyi nyamukuru duhura nazo novuga ni intambamyi zijanye n'uburyo. Apadeko irakeneye abo vyokorana koko cane cane
abo twokwita les partenaires financiers kugira ngo vy'ukuri imigambi tuba dufise dushobore kuyirangura hamwe mu buryo bw'uko tugize evaluation nyuma y'umwaka twisanga vy'ukuri twagize ibice nka 99% ivyo ubu tudashikako bivanye n'uko usanga hariho uburyo tugiye tubura. Nkahimiriza rero amashirahamwe yaba ayo tumaze kuba dukorana canke n'ayandi twifuza ko tuzokorana ko vy'ukuri bodushigikira na cane cane yuko mu kirundi bavuga ngo nyamwigenda ko ntarima impeshi, tukifuza yuko vy'ukuri ico coba akarusho kuri akadeko ndetse no ku bikorwa vyayo muri rusange.